MC Bombardment. Amahoro y'Imana abane nawe. Bombardment. I'm back again, Bronchi Mwenga Rugari. I'm back again with a special sound from IE Intare Entertainment. Ikiganiro ni No Eat bimenye mutsegurirwa kandi mukagezweho na MC Bombardment Intare y'umuji. Yesu amazina yiwe nyakuri bamwita niyo mwungere Eric. Yavutse mu 1997 akomwa ku babyeyi b'Abarundi ariko yavukiye mu gihugu ca Tanzania igihe umuryango wiwe bari mu nkambi y'impunzi ya Rukore. Haciye igihe kirekire niho baje kwimuka bimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo mwungere Eric yakutse akunda umuziki cyane. Nyuma yaho niwe yaje kwisangamo impano idasanzwe yo kuririmba. Eric yari ifise indoto zo kuzogeza impano yiwe kure cyane hashoboka. Nyuma yaho rero yinjiye mu muziki neza niwe yaciye yiyita Young Speed, Burundian artist but live in America. Ibikorwa vyiwe vy'umuziki yabitanguranye n'indirimbo yiwe ya mbere yise Trap or Die. Yakoze n'izindi zagiye zikundwa nka Cinderella, Ready Set Go, Let Me Know hamwe n'izindi zigiye zitandukanye. Young Speed yatanguye akoresha rurimi rw'abazungu ariko nyuma yaho niho bavuga ati amazi arashobora ariko ntiyigira yibagira ibumbeho. Eric cyangwa se Young Speed niwe yaciye atangura gukoresha rurimi rw'abavyeyi arico ikirundi. Aho Young Speed yaciye asohora indirimbo yiwe yibita Iwacu, yasohoye n'indi bita Uwanje hamwe n'izindi z'ikirundi zigiye zitandukanye. Wanje guta umutima wawe warawutanze Feature Pro Hitmaker baby wanje. Nzakujani iwacu, nzakuzani iwacu iwacu. Yeah muko the shorty she spends every time a nigga don't go phone. The shorty she bad, that's why a nigga won't live alone. Bavuga ngo ubugirigiri bugira babiri. Young Speed yakoranye hamwe n'abandi baririmbyi b'Abarundi ariko bari muri Amerika. Twovuga nk'uwo bita GNFU aho bakoranye indirimbo bita Controller. Young Speed niyagerejaho yakoranye n'igihangange Mike Moonlight kuva muri Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Bakoranye indirimbo bita Control hamwe n'indi bita Love Christmas. Oh, what a wonderful feeling, the joy and spirit of Christmas. We celebrate the life and birth of the year. The children sing a jingle bells, don't you hear? Carols door to door is joy to every year. Ikiryoshye rero kurusha ibindi nuko Young Speed apanga kuza mu gihugu cyiwe cy'amavuko mu Burundi kugira ngo aze akorane n'abagenzi biwe b'abaririmbyi baririmbira ngaha mu Burundi. Reka tubashigikire Young Speed. Byoba byiza utembereye imbuga ziwe akoresha nka YouTube channel, Instagram, Facebook page, hose ni Young Speed.
nyamuneka Young Speed afise impano idasanzwe yo kuririmba. Uyu numwe mu basore bari mu bihugu byo hanze ariko atigera yibagira na gato igihugu ciwe c'abavyeyi aribwo Umurundi. Young Speed tumushirikire umusore afise impano idasanzwe yo kuririmba. Young Speed akora neza vyo, indirimbo ziwiwe zakunzwe n'abantu benshi bagiye batandukanye vyo. Numwe mu basore biboneka yuko ashobora kuba afise kazoza keza cyane mu muziki. Numwe mu basore baboneka yuko ashobora kuzogeza igihugu ciwe c'u Burundi kure cyane mu muziki. Numwe mu basore bafise igikundiro. Numwe mu basore bicisha bugufi. Numwe mu basore bahuza n'abantu benshi bagiye batandukanye bivanye n'imyitwarire yiwiwe. Young Speed. Reka ikiganiro cy'uno munsi tukigereza aha. Nyamuneka icyo utokwibaga no gufenda like cyangwa se partage hamwe na comment kuri kino kiganiro. Subscribe to my YouTube channel MC Bombardment. Wongere ukande like kuri page ya Intare Entertainment kugira ngo amateka y'ibyamamare ntazoza aragucika. Reka mereze ndakubwira ati Imana ikongereza imigisha mu byo ukora ivyo arivyo byose. See you. Ciao ciao.